bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira. Hari kutumvikana hagati y'urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi hamwe n'abanywanyi b'iryo shirahamwe abari mu nama ya bose ku munsi wa gatandatu bakabasavye urongoye umupira w'amaboko mu Burundi basketball kwerekana ivyegeranyo vy'ubutunzi. Amahegitari agera kuri 15 y'imirima y'ibitegwa bitandukanye ni mu ntara ya Rumonge aramaze gutwagwa n'uruzi Budimba. Abahafitiye amatongo bagasaba ko ugo ruzi go kubakirwa. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dase kubaha ikaze amabarabara yagenewe gucamwo ikizimyamwoto mu gihe habaye amasanganya y'umuriro arubahirijwe mu masoko ya Jabe na Ruvumera ari hano mu gisagara ca Bujumbura. Nubwo biruko muri ayo mayira haraboneka abanda hasi nko kutumeza ibidandazwa bike bike. Uri muri komite y'abadandaza mu isoko ya Jabe hamwe na komiseri w'isoko ya Ruvumera bavuga ko atangorane ivyo bidandazwa biteye kubera ko ivyo bidandazwa bishobora kwegeranywa mu gihe haje kizimyamwoto. Mireye Kanyange. Isoko ya Jabe hari inzira zibiri zagenewe imodoka zizimya mu gihe c'impanuka y'umuriro. Hasi urahabona udukamba mbiri two mu bwoko bwa yeboyebo impande y'ibibanza birimwo ibindi bidandazwa hamwe hamwe ukabona indobo amasafuriya amasakoshi n'ibindi bidandazwa amarori amanitse n'ibindi. Edouard Ngendakumana rongoye komite iserukira abadandaza muri iyo soko ya Jabe avuga ko hari ibikoresho vyo kuzimya mu gihe hari umuriro wadutse akemeza ko inzira za kizimyamwoto zubahirijwe. Byara mu byo mwibonera ko amabarabara yagutse kandi hariho n'amapompo ajejwe bishitse akaba nk'isanganya bokoresha mu kuzimya kubisanga bikoresho ngaha birakwiye gati nta nyambo ibura gahonzi ariko turagerageza buri munsi kwama ducamwa aya mabarabara dobahimiriza abadandaza ko boza begereza ibidandaza mu bibanza byabo bikava mu mabarabara uko isanganya ndigira umwanya n'isaha. Mu isoko ya Ruvumera muri zone ya Buyenzi ni soko ifise inzira imwe iva ahatumbereye ibarabara rya 19 igashika ahatumbereye ibarabara rya 23 aho mu Buyenzi nyene. Muri iyo nzira imwe uhabona uruja n'uruza rw'abantu benshi. Winjiranye ku 19 ubona impuzu ziri hasi hari ndudutebe ahanini twicaye kwa abakenyezi bariko bagurisha impuzu z'abana mu masaha ya saa 4 na saa 5. Elizenga y'Empore komiseri w'iryo soko asigura ko nubwo aho hasi hibonekeza izo mpuzu kizimyamwoto atangorane yogira kubera ko baheza bagakura izo mpuzu mu nzira. Hano mu soko ya Ruvumera ibijyanye no kubahiriza amabarabara yinjira mu soko birubahirijwe neza. Bajya ntambamye botera kuko ni vya bintu nyene byo kuba uri hampande imbere y'urugo ushobora kuhashira agasonga bugari cyanke agateba kariko kose kugira wicare uraba urugo rwawe ingene rumeze. Rero mu gihe iyo kizimyamwoto ije abantu baraheza bagaca basubira kibanza cyabo. Iyo imiduga yo kuzimya imiriro yadutse mu masoko ibaye hafi izo nzira ngo zirafasha kugira ngo ibidandazwa ntibishe bitokombere nkuko bamwe mu badandaza babivuga aho banagaruka ku isoko nkuru ya Bujumbura imaze imyaka 11 ihiye. Arakoze mugenzi wacu Mireye Kanyange. Amashirahamwe arenga ibihumbi 4 yategekanya gutanga ubuzi burenga ibihumbi 13 niyo yemerewe n'ikigo ADB kijejwe iterambere ry'u Burundi mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka wa 2023 shira 2024 bikaba vyamenyeshejwe na Didas Ngendakumana umuyobozi mukuru w'ico kigo yerekana kuri wa mbere ivyaranguwe muri ico kiringo tumukurikira. Amezi atandatu arangiza umwaka wa 2023 no kuvuga ko hashinzwe amashirahamwe ibihumbi 4,125 hakaba hari hategekanijwe ko hazotangwa ubuzi bungana n'ibihumbi 13,285 tugereranije n'umwaka uheze muri ico kiringo nyene
hari hashinzwe amashirahamwe ibihumbi 2,768 kandi hari hategekanijwe ko hazotanga ubuzi ibihumbi 17,57 no kuvuga rero ko tugereranije ku bijanye n'amashirahamwe murabona ko habaye croissance cyangwa se ukwiyongera kw'ibice birenga 50 kwijana ugereranije n'umwaka uheze. Hanyuma kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2023 dusanga hashinzwe amashirahamwe ibihumbi 7,336 hamwe n'ubuzi bwategekanije gutanga bungana n'ibihumbi 26,134. Ku bijanye n'abiyandikishije ku giti cyabo bamwe twita personne physique commerçante, no kuvuga yuko kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12 ku mwaka twaraye turangije hashinzwe amashirahamwe ibihumbi 12,355. Mu gice kirangiza umwaka w'ibihumbi 2023 hatanzwe za mpapuro zitanga uburenganzira ku burusho twita certificat d'éligibilité aux avantages des investissements zingana na 41. Hakaba hari hemeje ko hazoshobora gushingwa umutahe ungana n'imiliyaridi 690 miliyoni 727 ibihumbi 669 n'amajana 970 by'amafaranga y'u Burundi, hamwe rero n'ubuzi bungana igihumbi n'amajana 939. Amahegitare aharugwa kuri 15 y'imirima y'ibiterwa bitandukanye yo mu ntara ya Rumonge harimwo n'ay'ikigo kigwigwizamwo imbuto aramaze gutwagwa n'uruzi Buzimba. Abarimyi bakavuga ko urwo ruzi rubandanya rumanyagura imirima ibiterwa nk'ibigazi bikaranduka, bagasaba ko hagira igikozwe kugira ngo ntirugume gonona ibintu. Jean-Marie Chongera arongoye ibiro by'intara ya Rumonge bijejwe uburimyi n'ubworozi ahanura gutera ibiti ku mitumba irimwo amasoko y'imigezi yisuka muri urwo ruzi. Jean Pierre Misago. Buzimba gwaciye ruza ashobora dutwara imirima, gwashoboye gutwara ibigori bitari bike, wabona ko ubu hasigaye hari shamba gusa twarahombye gose kubera iyi Buzimba. Hamwe mu hahoze harimwa ibigori, umuceri, ibiharage n'ibindi bitegwa ku nkengera z'uruzi Buzimba, ubu urwo ruzi gwahasutse amabuye, abaharimira basigara bifumbereje nk'uko bamwe mu barimyi bahahombeye babivuga. Twashima umurima w'umuceri, tukarima ibigori, tukarima ibiharage, ngo kubera igihinduka cy'iki gihe ubuzuye amabuye ntacyo tukiharima. Dusanzwe tuharimira ibigori, isogoro, itomate ariko n'intori, ariko urabona ko Buzimba gwaciye ruza ashobora dutwara imirima, gwashoboye gutwara ibigori bitari bike, wabona ko ubu hasigaye hari shamba gusa twarahombye gose kubera iyi Buzimba. Abagize ico bashikiriza basaba ko urwo ruzi gubakirwa kugira ngo rureke kubandanya gonona. Dufasha kugira ngo badukingire bubake Buzimba kugira ngo ntirusubire kudutwara imirima. Jean-Marie Chongera umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge aremeza ko urwo ruzi rumaze konona canke gutwara amahegitare 15 y'imirima, harimo amahegitare 5 y'ikigo kigwirizwamwo imbuto co ku Buzimba. Uyo muyobozi asaba igisata kibijejwe kubaronsa amamashini yosubiza urwo ruzi mu nzira yago. Ariko ivyo bitaraba, Jean-Marie Chongera ahanura ababa ku mitumba irimwo amasoko y'urwo ruzi kuyikingira. Turiko turahimiriza bene gihugu bafitiye indimo canke bahanamiye runo ruzi cyo twokwita base versa za runo ruzi, ko bogerageza bagakingira imitumba canke indimo zihanamiye runo ruzi mu ntumbero yo kugabanya umurindi w'inkukura, gutyo amasi atwagwa na runo ruzi nayo nyene azoca agabanuka mu gihe tuzoba twakingiye imirima canke imitumba canke amasoko yisuka muri runo ruzi Buzimba. Ubwo bwononyi bw'uruzi Buzimba bubandanya na maginga ya rusenyura inkombe, ibigazi bihenukira muri go
bwatanguye kwibonekeza mu 2017 nk'uko umuyobozi w'ibidukikije uburimye n'ubworozi mu ntara ya Rumonge arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago nene yabwiye mu ngingo nkuru zano makuru abari mwishira hamwe ry'urukino rw'amaboko basketball mu Burundi FEBAB mu funyafunyo bafite ubasha bwo guhagarika urongo iryo shira hamwe ariko nta burenganzira bafite bwo guhagarika ibikorwa by'iryo shira hamwe ivyo bivugwa n'urongoye shira hamwe nyuma yaho mu nama ya bose yo ku munsi wa gatandatu bamwe bashikirije ko ibikorwa byohagarara ariko abari muri iryo shirahamwe bakaba basabye ko ivyegeranyo by'ubutunzi byoboneka. Apotre Manirakiza Jean Paul akaba yamenyesheje ko azotanga ivyo bitabo nk'uko yabisabwe n'abari muri iryo shirahamwe. Tumukurikire. nta nama ivuga ngo ikurikije amategeko yabaye ivuga ngo byagenze ukuntu mugabo twifuje twese hamwe kwiyo audit iba hanyuma tugera itariki zibiri yabaye twaberetse ko bikora cyo tugenda muri iyo nama dufise byose bisabwa nkuko babishaka mu assemblée générale uko imeze iba igiye gutegura ordinaire igiye gutegura ama activité cyangwa ibikorwa bizoceba muri uwo mwaka mwinjiye ubu rero ko assemblée générale ordinaire yaparuvenye gukora yisunze uko itunganijwe ibikorwa bitari byaratunganijwe ko byari byaraheze ntibizibwiza gukorwa mugabe byari tunganijwe bandanya bikorwa nk'akarorero equipe ya Dynamic izo gusohoka hanze izogenda itariki 8 z'ukwa gatatu igiye itariki 8 z'ukwa gatatu ngo bihagaze nta transfert z'abakinyi sura kuba nta ma licence asura kuja kurondera ko c'est la fédération qui le fera vye abantu babirimwo n'amateko muzantu bakunu dufise byosha byo nona byinshi ariko nkuko muzange mubizi fédération yarangije ibikorwa vyayo mu kumunani niyo twugara ibyo twita karere bisigaye yari amatunwa nayo abatwe banje kurindira kugira ngo twanze tubikadere neza tuvyige ko neza muri ono assemblée générale izo hakindi kihari nta bindi birebire bihari abantu ni babanze batekane bavyumve nta muntu mafise uburenganzira bwo guhagarika ibikorwa bya fédération l'assemblée générale irashobora kwiyumvira kuri ya modification nibiki la dissolution mugabo la fédération n'appartient pas kuri twege tuyikina turi les représentants du ministère mu kare kande ka basketball igikenewe muri ivyo byose c'est pas vraiment kwihuta mu bintu abantu badaciye amategeko nta mafaranga baduhaye kugira ngo tugende turakora tubereka c'est le bureau et la fédération d'akurondera ivyo ucamba ko ari cyambere kigira kabiri na prototype ya manuel de procédure yari sanzwe hari gihari 40 ans ziheze donc on est aussi obligé de produire yo manuel de procédure twebwe nyene bisigura ngo ubu nyene tout ce qui s'est passé amafaranga yinjiye agiye arasohoka byose turifise et nous avons un bureau le bureau travaille hanyuma hari ama expense agenda rakogwa umva ivyo vraiment nta bintu birebire byarimo ahubwo do mon côté nisho kumashikiriza nuko ibintu byose bikogwa dans le respect et de la loi nizo tariki zibiri ni kera naha amakuru twe twabateguye cyarangirira ndabashimye mwebwe mwese mwariko murakurikira mu bandanye bw'ibihe byiza